Bakunzi ba Burundi digitale turabaramukije cyane. Uyu munsi tugiye kwinjira ibwina mu mateka y'Uburundi, tuzingurure impapuro zibanga dushire ahabona ibintu bitanu vya kera cyane vyagumye binyegejwe mu binjana. Ibi si ibintu musanzwe mumenyereye kumva kenshi, kuko namabanga y'ukuri yubatswe muri kahise k'igihugu cacu, akaba ari amabanga akomeye cyane ku buryo yagumye anyegejwe canke ahishijwe. Mbega we waruzi cyatumye abamisiyonere b'abakristo bagwanya umuganuro? Waruzi cyatumye abamisiyonere b'abakristo bagwanya kiranga? Mbega wewe wobuzi ubwoko bwabayeho mu Burundi bwitwa Urewe? Raba ko wamaze gukora subscribe kuri runo rubuga rwa Burundi digitale. Inyuma y'iki kibwagizo turinjira neza na neza mu kiganiro nyezina. Burundi digital, we stand tall. Dutangurire neza na neza ku kintu ca mbere citwa umuganuro. Umuganuro yari imwe mu mihango ikomeye cyane mu Bwami bw'Uburundi. Umuganuro kaba wama uhimbazwa buri mwaka. Ntiwari umuhango gusa, ahubwo cyari ikimenyetso c'ubumwe bw'igihugu, ububasha bw'umwami no kwiyegereza Imana. Umuganuro rero wari umunsi mukuru w'ivyimburwa vya mbere, aho abantu bashimira Imana ku bw'umwimbu mwiza kandi bakongera bagashimira n'umwami ku bw'uburongozi bwiza. Iki gikorwa c'umuganuro ubu ntikibaho, kuko cyagumye kinyegejwe n'abakoroni b'abamisiyoneri. Abakoroni bafata umuganuro nk'igikorwa cy'ubupagani kandi bagashaka kuwuhagarika kugira ngo bashireho idini ryabo. Mwomenya ko mbere umwami Mwambutsa wa gatanu yahatiwe cyane guhagarika uyu munsi mukuru w'umuganuro mu mwaka w'1930. Ibi vyaje gutuma ibanga ry'uwo muhango n'ibisobanuro vy'umuganuro bibura burundu mu mpande zimwe zimwe z'amateka. Iyi mihango yari irimwo ibintu vyinshi vy'ibanga, harimo nko guhura k'umwami n'umugabekazi mu buryo bw'ikimenyetso, guterekera ingoma ya Karyenda n'ibindi vyinshi vyerekeye ubutaka n'umwimbu. Abanyamabanga b'Ibwami, aho twovuga nk'abajiji n'abashubi, nibo barabarinzi bakomeye b'iri banga, bakaba ari bo bonyene bari bazi neza uko uwo muganuro wose wagenda. Ubu rero benshi muri abo bantu bari bajejwe ivyo bikorwa ntibakiriho, kandi ubu ni bake bashobora gutahura no gusigura neza ibanga ry'umuganuro. Reka tugende ku mwanya wa kabiri. Hari igihe tora tuvuga ingoma ya Karyenda tukaca tuvuga yuko ari ingoma nyeranda y'Uburundi, abantu ntibabitahure. Ikintu cya kabiri rero ni Karyenda, ingoma nyeranda y'Uburundi. Karyenda ntiyari ingoma isanzwe, ahubwo yari ikimenyetso cy'ububasha bw'umwami, ubumwe bw'igihugu, kandi yafatwa nk'ikintu gifise ububasha bw'Imana. Yari ifise abarinzi bayo badasanzwe, barimwo umugore yitwa Karyenda. Uyu yari umugore yari yeguriye iyo ngoma ya Karyenda. Ereka Karyenda nayo nyene yarabaye ibanga, kuko nta wuzi neza hiherereye. Bamwe bavuga ko yoba yaribwe n'abakoroni, abandi bakavuga ko yoba yarononywe n'abarinzi bayo kugira ngo ntihabija mu minwe y'abansi. Mu mwaka w'1966, igihe ubwami bwakugwaho, Karyenda niho yatangura kuburirwa irengero, kandi gushika ubu ngo nta wuzi aho iyo ngoma yagiye. Iyi ngoma yari ifise ububasha bwinshi, yari ishingiro ry'imihango myinshi y'ibwami, kandi ijwi ryayo ryahagarika umutima abantu. Kuyiterekera, kuyihisha no kuyirinda byari ibanga rikomeye cyane. Ubu Karyenda yagumye ari ikimenyetso c'amateka y'Uburundi, ariko ibanga ryaho iherereye n'imihango yayo nyayo biracyari mu bwiru, biracyahishijwe, ntibirashigwa habona. Reka tugende ku mwanya wa gatatu. Mbega abanyamabanga b'Ibwami bagiye he? Abatunzi b'amabanga y'Ubwami bagiye he? Ngira ni kubera ubwami butakiriho, ariko ibi bintu hari ico bishatse kuvuga. Ku mwanya wa gatatu rero tugiye kuraba abanyamabanga b'Ibwami. Ibi bintu ni ibintu vya kera, kandi aba bantu n'abantu ba kera cyane, ubu bagizwe ibanga. Aba bari abantu badasanzwe, batoranijwe mu miryango imwe, bakaba ari bo bonyene bari bafise uburenganzira bwo kumenya no kurinda amabanga y'umwami. Imiryango y'abajiji n'abashubi yari ifise uruhara runini muri ibi bikorwa. Amabanga yabo yari menshi, ni kuvuga ngo kuva ku mihango yo kwimika umwami, imihango y'umuganuro, ndetse gushika no ku mabanga y'ingoma ya Karyenda. Aba bari abarinzi b'amateka y'igihugu, kandi ubumenyi bwabo bwarahanirana kuva ku gisekuru kimwe gushika ku kindi mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ubu benshi muri aba banyamabanga b'Ibwami bari bagiwe, kandi amabanga bari barinze yaramaze guhungabana cyane. Bamwe barapfuye, abandi barahunze, bituma ubumenyi bwinshi bunyegezwa. Ni bake cyane ubu bashobora gusobanura neza ibanga ryose ry'imihango y'Ibwami, kuko byagumye binyegejwe mu binjana.
mu ntangamarara navuzemwo ubwoko bwitwa urewe bwabayeho mu Burundi. Birashika ukaba utatahuye neza, reka tukinoganze. Ku mwanya wa kane tugiye kuraba ubwoko bwitwa urewe canke Urewe Culture bwabayeho mu Burundi no muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Ikindi kintu rero ca kane tugiye kurabira hamwe kijanye n'ubwenge bwa kera mu gukora ivyuma. Mu Burundi harabayeho ihinguriro ry'ivyuma rya kera cyane ryitwa Urewe Culture. Iri rero ryatanguye mu kinjana ca gatanu imbere ya Yezu. Murumva ko hari kera cyane, ushobora kutavyemera ko vyabaye mu Burundi, ariko vyemere nivyo nkuko muriko murabibona kuri ayo mafoto. Ubwoko bwa urewe bwarabayeho mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ibi vyerekana ko abarundi bari bafise ubwenge buhanitse mu gukora ivyuma, kandi ko batari bategereje abanyamahanga ngo babigishe. Iri banga rero ry'ubwenge bwo gukora ivyuma ryagumye rinyegejwe mu binjana, kuko benshi ntibazi ko mu Burundi habayeho ihinguriro ry'ivyuma rya kera cyane. Abanyabwenge bo mu bwoko bwa urewe bari bafise uburyo bwabo bwo gushongesha ubutare, bakabukoramwo ibikoresho bitandukanye nk'intwaro, ibikoresho vy'uburimyi be n'ibindi. Ibi vyerekana ko abarundi bari bafise ubwenge buhanitse mu bijanye n'ikoranabuhanga rya kera. Amabanga y'uburyo bakoresha aho bakura ubutare n'imihango yabo yo gukora ivyuma vyagumye ari banga rikomeye. Ubu abashakashatsi bariko baragerageza gushira habona iri banga, ariko biracyari urugendo rurerure, kuko urewe n'abantu bake bazi yuko babayeho mu Burundi. Ku mwanya wa gatanu ari wo wa nyuma, nagira ndabasabe munyemerere mu nkundire tujane tugende guca mu nzira y'umuriro, turabe n'amabanga y'ingene bashingura abami. Iki kintu kirahambaye cyane. Ni ku mwanya wa gatanu. Ikintu rero ca gatanu tugiye kurabira hamwe ni inzira y'umuriro canke amabanga y'ugushingura abami. Igihe umwami w'u Burundi yaba yapfuye, ntiyashingurwa nk'uko abandi bantu basanzwe bashingurwa. Hariho imihango idasanzwe yuzuyemwo ibanga rikomeye yitwa inzira y'umuriro. Iyi nzira yari y'umwami gusa, ikaba yari inzira muherekeza mu buzima bw'inyuma y'urupfu. Amabanga yo gushingura abami yari menshi. Hariho ahantu hadasanzwe ho gushingura abami hitwa inganzo, hakaba hari harinzwe n'abantu badasanzwe. Imihango rero yakogwa yari irimo guterekera umuzimu w'umwami kugira ngo uwo muzimu azokomeze kurinda igihugu. Aya mabanga rero yagumye ahindagurika uko ibinjana vyagiye bigenda, kandi benshi mu bari bajejwe ayo mabanga baramaze kwibagiranwa. Ubu ni bake cyane bazi uko inzira y'umuriro yagenda n'amabanga yose yo gushingura abami. Ibi vyerekana ko dukwiye gushishikara kurinda amateka yacu kugira ngo amabanga nk'aya ntazazimangane burundu. Bakunzi b'amateka, bakunzi ba Burundi Digitale, turarangije urugendo rwacu twari turimwo, aho twariko turabira hamwe ibintu bitanu vya kera kandi vy'ibanga biriko bigenda vyibagiranwa mu Burundi. Twabonye ko igihugu cacu gifise amateka akomeye yuzuyemwo ubwenge n'amabanga. N'akazi kacu rero ko gukomeza twongera dushishikara kurinda amateka yacu kugira ngo aya mabanga ntaze azimangane, ahubwo aya mabanga zokomeze kwigisha n'urundi runganwe. Ndizera ko muryohewe n'iki kiganiro kandi ko mwize ibintu bishasha. Murakoze cyane. Uyu muhaye muyaga yitwa Ndahimbaze Ismael. Ni muri mushasha ku rubuga rwa Burundi Digitale, nturengana udakoze subscribe. Naho nimba waramaze kubikora, tugeza hakubwawe. Reka rero ndabasezerera bifuriza umunsi mwiza. Ciao ciao.